Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi aho imyiyamamazo y'abakandida bahiganira ikibanza c'umukuru w'igihugu ibandanya. Abakandida bigenga babandanije mu ntara zo hagati mu gihugu aho bose bavuga ko imbere ya vyose baramutse bahawe amahirwe bazoteza imbere abirimizi n'ubuzi buto buto. Roje Burikaneza dufitiye ibindi kuri iyi nkuru. Francis Rohero na Dieudonne Nahimana abakandida bigenga uyu munsi uko bakurikirana biyamamarije mu ntara za Gitega hagati na hagati no mu Rumonge mu manuko bushiye uburengero. Nahimana ho mu manuko hari intara zegeranye na Tanzania bazibamwo bakunze guhungiramwo kuva ejo ari Makamba abahubutumwa. Tubwifuza yuko ibishoboka vyose byokorwa kugira ngo kumva Umurundi asuzugurwa yitwa impunzi mu mahanga kiretse uwabihisemo gusa uko ashaka kwibera muri ayo mahanga. Muri hafi ya Tanzania mbega turavye muri Burundi tukaraba mbega uyu munsi hagati y'abantu bahungira muri Tanzania nabo muri Tanzania bahungira mu Burundi ni hehe hari impunzi nyinshi cyane. Abanyetanzania nta bwenge bwinshi badusumvya, si ibindi bintu bafise tudafise, ariko gusa nuko tuba twatunganije nabi ibijanye n'ivy'intwaro n'ivy'uburongozi bw'igihugu. Nimwatwizera tugatorwa mu kibanza c'umukuru w'igihugu yuko ata Murundi azosubira guhunga igihugu ciwe. Umuntu agende agiye gutembera, umuntu agiye mu vy'urudandazwa, ariko atariko arahunga mwene wabo umuvukanyi, atariko arahunga umuntu mukora ko adasangiye ubwoko umugambwe canke ibindi byose nk'ivyo turatwumva. Ukwishira no kwizana na Rohero nivyo ashira imbere. Twarabonye rero yuko agateka kazina muntu gashobora gutuma gatera imbere igihe umurongozi ataza kwikingira abantu umengo yamateganyije inzego z'umutekano kuja kubabaza abandi kubarondeza isakisaki ibintu byinshi bishobora kwama umenga ariko arikingira abantu bagaca bafungwa, abantu bakababazwa, bagakubitwa, ukamenga ubuzima bwiwe nibwo buja imbere. Akenshi nico igihe rero twebwe tuzanywe ni kwibaza ubuzima bw'abantu ingene baza kumererwa bose muri rusangi, abakozi ba leta bose muri rusangi, abantu bariko barakora ibibateza imbere muri iki gihugu, twumva ingorane zabo ntituza kubafata nk'abansi b'igihugu, ahubwo twumva ko dushingiye kumenya ibibafitiye ubuzima. Ivyo bintu rero bica bituma agateka kazina muntu kamera neza. Turamaze gukurikirana kenshi mu materiye twagize dusanga amategeko ni meza, mugabo habuze umutima w'uburongozi wo gushobora kugirira neza abantu na cane cane abakora urucuruzwa ruto ruto. Mugenzi we arabiyumvira ko kurusha. Urabona ngaha muri umuryango winjiriza Uburundi ibidandazwa vyinshi bivuye mu bindi bihugu. Ibihugu vyinshi bizana ibidandazwa mu Burundi bica muri Tanzania. Ari gihe dusanga ibintu bijanye n'urudandazwa bidutunganijwe neza, ugasanga hari abantu bamwe batunga n'ingoga, abandi nabo bikabagora kubw'imvo zijanye n'akarenganyo k'ingene haba gutunganywa ibijanye bwa mbere hoho n'amakori. Turagomba rero ko ivyo makori bitunganywa ku rugezo biha akaryo umuntu gutera imbere uwo ari we wese, nawe bafise urudandazwa ruto akagira uburenganzira bwo gushobora gutera imbere ataburemere bw'amakori burinze kuja kuri we. Iyo migambi bwana Rohero nabo nyene ntayanka, mugabo basanga hari ikindi kintu gihambaye cyo kuyishigikira, ugukomeza itangazamakuru. Abarundi benshi ntibasubire kunigirwa muri menshi umengo kirazira kuvuga ivyo abarongozi badashaka, ibinyamakuru bice bivugira habona ibiba vyose mu butungane bikurikiranwe, ntiyamengo umengo hari amadosiye arabe ivyo abategetsi kizira kuvuga, umengo hariho amadosiye y'abantu bankwa n'abategetsi kizira kuvuga, maze kumenyesha amakuru guce guhiteka uwo muntu wese yohava hohoterwa, uwo muntu wese yohava arenganywa n'ubutungane, bivugwe bishigwa habona. Amaradiyo ibimenyesha amakuru bihabwa agaciro gakomeye mu gihugu cacu, twumve yuko ata muntu agisubira guhonera aho yokiriye. Ibiza vyinshi vyabaye muri iki gihugu, iyo haba hateye imbere kumenyesha amakuru vyari gushobora kuvugwa hakiri kare bigahagarikwa bitaraba. Nico dushaka ko abantu bumva agateka kazina muntu butungane bishigwe mu biyagwa hanini cane, uwo mutima w'umurongozi uze utamanzura abari ibito nabo baburi saganyirizo kuko bica bivugirwa habona. Abanywanyi imigambwe ya mbere ifite abayoboke benshi ariyo Senere na CNDD-FDD amaze imisi batana mu mitwe hakagira abapfa hamwe n'abakomereka. Umukandida w'umugambwe uri ku butegetsi avunira akagohe abagwanira batabatumye. Evariste Ndayishimiye ushobora kwambara icaje gukubita umuntu ukamukomeretsa mu gutazoba n'umuyobozi mukuru wishira hamwe, ntuzoba na diretere w'ishuri kuko abigira basanze si n'abantu bize n'amashuri menshi. None kuko utazoba n'umushikiranganje, utazoba umuyobozi mukuru, ntuzoba na musitaneri ugacuja gukubita mugenzawe mu bana musangira, urumva ingene witeranije gantuzewe. Nagira ndabahanure mubahanure, umuntu ntari no ku rutonde rw'abashinga amateka agaca kubita mugenzi we, none abariko arondera iki? Abanyamigambwe muze mwumviriza abakuru iyo duhuye muhora mubona amafoto dutwenga bishika gutyana. Imyiyamamazo y'amatora y'umukuru w'igihugu y'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine azoba kuwa 20 ku kwezi izosozerwa ku munsi w'Imana w'indwi. Eroje Burikaneza, Ijwi rya Amerika.
urakoze